Ndabaramukije mwese abakozi mwese mukira Buja Day TV kwa dukurikirana hano mu gihugu cyacu Burundi n'abari hakurya y'amazi nizako mugoye neza mu byo murimwo je ndameze neza nawe bito bimeze neza ukomeze kwihangana kwisi ko bimeze ariko ntucike intege ukomeze usenga ko hano habaho ibihe by'umubabaro n'ibihe by'umunezero kuri micro muri kumwe na Arlene nkaba nizeye ko tugiye gukorana neza nzishimira ingene muzonyakira commentaire zanyu ndazikeneye kandi nkafashe kano kanya ngo shimire nge byimva mutima mwebwe mwese maze kugira subscribe kuri channel yacu nkabambwira namwebwe mutarayigira please get subscribe mugire like commentaire na share mu birungikira abandi kugira ngo mukomeze kwibera ku mwanya ku biganiro bica hano kuri Buja Today TV uno musi rero fise umwinvite umwe mu bajene bumvise wa mugambi wo kwiteza imbere aho wowe yabitanguye kare uno musi akaba ageze ku ntambwe ishimishije nawe subundi nikijajaro patissier reka ndamwakire umenye ko byinshi uravye ko watanguriwe wenyene cange watanguye mukorana n'abandi igihe cyose namandejenye nataruka abakozi bagenda bagwira ubu mwamugeze nko ku bakozi bashika kuri bangahe abakozi bariye benshi bashika ku 8 ego urumva neza yuko ibintu biriko bigenda byifata neza ariko agenda atera imbere buke urumva ko buke nibwo rugendo nkuko babivuga uno musi murumva ko yatanguye ari wenyine ariko uno musi amaze kugera ku bandi bajene yashoboye guha akazi nabo kugira ngo bashobore kwiteza imbere mwazi ko na cane ko unya ari kwironderera akazi tarindira akazi ka leta mbega kweki woba warashimye kuza gukorera ino mu Kamenge utashimye kuja muri centre ville ko avuga ngo niyo haniro ry'abantu benshi canke niho hari abakiriya kweki mwege mwashimye kuguma ino mu Kamenge muri centre ville n'abantu babaye abajayo bose bava mu Kamenge cyane uvuga ati ikindi naco Kamenge très développé kubera hari abantu bazi umuji bazi kuba mu gisagara benshi uzi abantu bazi mu gisagara c'est-à-dire abantu basuma majorité y'abantu bari muri ville benshi barasuma benshi bava mu ruseruko rw'igisagara urumva ni impamvu washimye kuguma ngano ko abantu bo ngaho rero basuma yego no guma abantu badasuma kudandaza kigashaka ego mbega kubutangura keshi tugadura n'ibintu biduca intege ukamenganye n'ibintu mu bivamo byo ibintu byarigeze ko bigushika canke byakumye bigenda neza none igihe cyose umaze gutangura umugambi ufise vision nuko utegereza kuvuga kumenya yuko hari ibibi bizokuza n'ibindi bo hariho isanganya ushobora guhura ariko sinzi uba witeze no uvuga ati umwanya n'umwanya ushobora kubaho rero byarashoboka byarabaho ariko byose byagenda neza umaze kuguma ufise courage byose biragenda neza cyane urumva hariyo kenshi urumva ko nawe wagira bicamwo ariko uno musi avuga ati ntegerezwa gukora kugira ngo shike ku cyo nshaka gushikaho mbega kuva ugitangura nico bona niyahe nyungu umaze kubyungukamwo cyangwa niyahe bimaze kugushikana kera utaruri kera narinde ariko kare twari tubesheje n'abavyeyi uno munsi tukaba tubibeshaho umuntu atanguye gukora nuko ategereza kuba abafise impano nyinshi ati ariko ajanaye donc kare twabana n'abavyeyi kare bavuga ati ndiko bivuye n'uburyo bwanje ndiko ndabukoresha uko ariko uno munsi uribana ukaba ufise n'icyo ufasha urumva ako kazi kaba kagufasha ego hari benshi iyo bamaze kugira icyo bageze ko usanga bavuga batibuka ivyaheze mbega wowe ni nk'icaye ikintu ca kera uvuga ati caranyigishije cange uno musi uvuga ati iki kintu kubona carambaye ko kera caranyigishije nico gitumye ngera ngaha ngeze gukorera abandi kuko avaye ko nangura ino migambi yanje nahora nkorera abandi nahora afasha abandi muri centre jeune Kamenge rero ico caramaye niho nakuye ivyigwa vyinshi vyatuma uno munsi ndesista ukujera uno mugambi kugeza aho ugeze uno munsi naho uzoba ugeze mu myaka naho nifuza aho wogera mbega uno munsi ugenda uronderwa n'ibinyamakuru bitandukanye benshi turakubona amafilme bakwifashishije
nicaye ikintu bikwinjiza canke ni yahe yindi nivo umaze kubona bimaze kugeza canke ni bya bindi nyene biracari hahandi ntugira ufashe tu bisanzwe cyane cyane nushiramo inyungu kubera ikintu c'industry yacu nta nyungu kiriho yaba jewe nshobora kuvuga ati prisi bashika kure na jewe niho nshobora gushikana amaproduit yanje kure mba ndiko ndaviziya canke baba bariko baviziya jewe visibilité yiwabo donc visibilité yabo kuri jewe hariho n'abandi bashobora kumva kijejera kinyene bakumva yuko bashobora kwiraba iyo sinema n'abatahora bayikunda ivyo vyose n'ibintu vyamaze gushika kandi tukabibona ariko kuri jewe inyungu ni ugushikana kure ivyo wanje ikindi naco ni ukubikorana n'umutima umeza kuko ino industry ya filime mu Burundi irakenewe gushigikirwa ego mbega muri kijeja patisserie company muri uno mwanya tubona mukora amagato gusa mbega muzoguma ku magato gusa canke murategura gukora ibindi bintu atari amagato icyambere cyo maze kuvuga ati ngo patisserie nifatiye ku magato patisserie ni ikintu cyo cyose gikorwa mu kivuye muri pate c'est-à-dire nditeze gukora byinshi ni yahe ndoto y'ibisazi ufise uvuga ati iki kintu numva ndakigwaye umunsi gato yanje bazoyita kijaja no musi uzumva ngene uvuga ati uvuze gato ukaca wumva kijaja no musi uvuga ati ino niyo ndoto yanje y'ibisazi ifise hari izindi ndaranga bifuza gushiramwe imigambi yanyu ibikorwa byanyu canke mushaka kuma mukorera hano mu gisagara gusa nka Gitega na Ngozi cyane na Kayanza weki cyane na Kayanza utabona cyane nka Gitega cyane nka Ngozi mu Kayanza ari ibikorwa byinshi dusanzwe dukorana n'abamisi bawo urumva ariyo population cyane yo bizi kijaja ahandi no kuhamenyekanisha no kuzana abakiriya bacu baba babaye ariko mu Kayanza turabizi ko basanzwe bari urumva rero mu Kayanza mwifuza gushaka ko basanzwe barega n'ahandi wobishira ariko kubera yuko utegerezwa guhigisha n'ahandi wobishirayo ko iki mu Kayanza benga mu Kayanza ari imigenderanire iri hagati myinshi okay hamande yo gukora kano kazi nta bindi bintu mwamusanzwe mukora mu bundi buzima usibye ibinya byo gukora amagato ivyo biba ari prive mu bisanzwe ariko tuba dufise kuko ushobora gutegekanya mu kazi kamwe gusa ngo uzorije tuguma ukora n'utundi tuba kudandaza canke kurora ariko vyose birakorwa muri industry na cane ko muri kino gihe uri kurundi gwega ahantu hose uravugwa niyo se kijaja peut-être ko hari ahantu woba ugira financement canke reka ivyo tubibike undi munsi ego mbega hano mu kubijanye n'igiciro hari benshi baba dukurikirana bifuza kuzoza hari benshi baza kubishima bakavuga ati wow nanti nifuza kuja gukomanda haje ahantu gato mbega hano ibiciro byifashe gute ibiciro bivanye n'ivyo dukora bisanzwe ibiciro n'imitiranye cyane rwose ku rwego ruri hejuru igato ya 20,000 iyo dutangurira nabone bariko barazibona ndazi mu cameraman ariko arazicisha igato ya 20,000 igato ya 25 igato ya 30 igato ya 35 niyo mahera tukiniramo n'ama mariage tukakubwira livraison mu mariage imanza zitandukanye kandi bikaryoha urumva naragerageje kuba mukuri muraho bikaze ko murabona ko hano ibiciro biri hasi kandi bakora ibintu bisa neza magata meze neza magata ryoshe nawe mubitinye kuri anniversaire yawe ntuzohe kuzana akagato kurumva ibiciro barabimanuye ibindi meze neza mbere ku bwawe ku bajene buno munsi ku bajene batarumva ko bakwiye gukura amaboko mu mpuzu barindiye akazi ka leta naka kantu k'impanuro batekerera ubu benshi baramaze gucicuka si bose bagifise amaboko mu mpuzu kuko mudenze kubona umukameramani ari umujene nawe ukaba uri umujene agiye kuri secretariya kuri yake akaba ari umujene ni benshi bakuye amaboko mu mpuzu abasigaye nawe ushobora kubaho umwe ushobora kubatera intege ati murondere icyo mushobora gukora muhamagare aho mushobora kubwo namwe muronka akazi ejo muzofasha imiryango yanyu kijaja no patisserie mushobora gusanga kuri Facebook
ni kijaja patisserie canke kijaja patisserie, wanditse gusa kijaja ivyo wanje vyose bica biza. Hama inimero yacu mushobora kuturonkako ni 69 390 296, niko kanimero mushobora kuturonkako no kuri WhatsApp. Ego aho dushobora kuba dukorera ahantu habiri, pardon, hariyo ngaha kuri Terminus mu nyubakwa ya Kamenge Business House hagati ya 12e Avenue et 13e Avenue, barabara batazira ati no kuri Terminus. Ego winjiye uhashitse gusa ubajije kijaja baca bahakwereka, ukora amagato meza cane kandi cane. Aho handi ntihashoboye kuhavuga? Aho handi ni ngaha kuri 14 munsi yo kwa Ndamama, uzosanga amagato ateguwe neza cane. Ni kuri 14 muri Mirango munsi yo kwa Ndamama. Ego. Reka tumushimire rero kijaja ku mwanya wiwe yashoboye kudutizaniza neza ko kino kiganiro muza kugikunda, nawe ushobora kuba wari warabuze ahantu ugurira gato, karibu muri kijaja patisserie company. Murabona neza yuko amagato yaho ameze neza, twiza neza yuko dusubiye kubikora ko muzodutiza kandi Nta kibazo n'ukuri. ego reka ndashimye mwese muza gukurikirana kino kiganiro, nizera ko muza kumererwa neza, commentaire zanyu turazikeneye. Ciao ciao.